nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati, aho wa mutabazi nzobarungikira kwa data azozira, mutima w'ukuri yamuka kuri data azonshingira intahe. Namwebwe nyene muzoyinshingira kuko twamanye kuva ngitangura. Ivyo rero ndabibabariye ngo ntimuzotirimuke. Bazobaca babakure mu masinagoga, mbere hagiye kuza igihe uwuzobica wese azogira ngo akorera Imana. Ivyo rero bazobibagirira kuko batazi data, na jewe nyene ntibamenye. Ariko ndabibabariye ngo ca gihe nicashika muze mwibuke ko nari nabibabwiye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristu. Mu misi yeze twarumva ingene Yezu muri iki kiyago yasangiye n'abigishwa biwe, ariko asozera ubuzima bwiwe hano ku isi, ingene yagiye arashingirana cane cane ku kwigisha no gutumira abigishwa biwe kugendera mu rukundo rwiwe, kwakira urukundo nk'iragi ridasanzwe abasigaranye. Tukumva ko uyu munsi naho Yezu asa n'uriko arabigisha bereka yuko si urukundo rusanzwe, ni urukundo ruzohura n'ibirugerageza. Kamenga ariko yigisha nako ariko arabumvisha ingene bazokorera mu rwanko rwinshi, urwanko rwaho mbere n'abazobanka bakabica ngo bazoba bibaza ko bariko barakorera Imana. Hari igihe ubona mu bintu vy'ubukristu abantu babishize mu rwanko, bakabishira mu izigo, mbere bamwe no kwicana bakicana, nugira ngo abantu duhana amashane ntituri nk'abakristo. Ntituri nk'abakristo, kandi akumva umenga nta kibazo, umenga ariko arafasha Imana, mukamumenga vyakunaniye uyu muntu ko womukura hinge ndamugukurireho. Yesu agasa nk'uko arababwira ati burya ngo atshatse kutubwira ati nta kwicana kumwe kuba kuriko gukorera Imana, n'uruhendo, nta bwicanyi bukorera Imana. Nico gituma agize ati kuko bishobora guhenda umuntu arakeneye kuvyumvishwa n'ubundi bubasha bw'Imana. Ahavuze ngo nzobarungikira mutima mutabazi, nico nyene rero mutima adutabara mu bwa mbere, akadukiza bene ivyo bintu twishiramo yuko umenga kuri twebwe nivyo sawa, kandi ko ari sawa kuri jewe jenyene, uwundi mafu apfakira n'akazi kiwe. Akongera kandi muri uko kudutabara akaduha ukuri kw'Imana, atari kwa kuri ngira ukwiwanje jewe jenyene, ukuri kunyoheye, ukuri gucisha imbere ivy'iwanje, ukuri kw'ivy'iwanje n'abanje gusa, tukibagira kwa kuri yuko turi umuryango w'abana b'Imana. Ugasanga umwe wese afise ukuri yitagwiwe, ugaca usanga biratunanira kumva ko ahandi hari ukundi kuri gukomeye kutugize hamwe umuryango w'abana b'Imana, akadukira bimwe vy'amaverite subjective, bimwe vya kwa kuri ko ku marezo sociaux kurondeza ababone, mugabo guhinyitsemwo ibinyoma, ibinfox, ibintox byinshi. Akadukizana cane cane uko kuntu umenga biratugora ubwacu kwakira Imana no gushobora kwishingira intahe. Kwishingira intahe kuko mwumvise ngo ahagira ati ngo namwebwe nyene muzoyishingira kuko twamanye kuva gitangura. Burya dushingira intahe neza Imana kuko tuba turi kumwe nayo, kuko ibiri kwirivugira muri twebwe, atari ukumenga ni igikonkwano, oya, canke ibintu duhadikirije, oya, gushingira intahe Imana kuko vy'ukuri hariho ikintu tuyibonamwo mu buzima bwacu, tukavuga ico dusangiye nayo. Biratugora kwakira Imana ngo dushobore kuyishingira intahe, ko kenshi dushobora kumva yuko ibintu vy'Imana bishobora kuba bikikujwe n'urwanko rwinshi,
kandi mbere burya biranagora gushingira intaha Imana mu bantu umenga baramaze kwibwira ko bazi Imana. Biragora gose, biragora gose gushingira intaha Imana, gusubira kugaragaza ukuri kunoboye kw'Imana mu bantu bashobora kwibaza yuko bayizi bari mu kinyoma. Acagira ati none uzanye ibiki? Ni nk'uko bigoye kwigisha nk'ijambo ry'Imana, gushingira intaha Imana nk'umuntu yize mu iseminari. Ati je nize mu iseminari kandi kera twabyigishwa n'abazungu, inkuru nziza y'abazungu, ibintu byose by'abazungu twara tubona ko bikomeye. Ti wewe uje kunyigisha ibiki? Turazi imisa numvise ingene zingana ntiziramperamwo ndacafise amareserve ntabakije mu misa. Wizo nabayemwo zose we ntorazishikana. Urashobora gusanga mbere ufise ukuri kw'Imana kwiza bigoye ingene ukugendera no mu bantu bari bagukikuje, hageze nk'ibintu by'amadosiye amwamwe kagomba gushiramwo kuri kwa Yezu, kazamva ati bijya bigumize hariya kwa patiri bireha, bigumize hariya kwa patiri mukuru, aha ntibikora, hakora irindi diri. Ntibyoroshe nk'ubu gushingira intaha Imana muri ribura ry'ibitoro, muri gusekana umwe wese yiruka arondera gusama utwiwe, si ikintu coroshe. Bisaba ko umuntu aba afise inguvu za mutima, kuko twese araho umenga dushika tukagira ubwoba bwo gutinyirira inyungu zacu n'abacu, ariko tukibagira yuko natwe turaba Imana, kandi Imana yaremeye kuduhagarikira. Ngabo kenshi nuko tugira tuti Mukama duhagarikire ntidupfe kandi tugume tumerewe neza. Ariko Yezu naho abesha abigishwa biwe ati muzoguma mumerewe neza, oyagira ati mugabe igihimbaye Imana izobabamwo. Kandi biratangaje kubona ingene nk'abamaratiri bicwa buzuye urukundo rwinshi ku bariko barabica, babasabira ikigongo. Nico rero ubukomezi bw'Imana, ubukomezi bwo kutwinjirwamwo n'urwanko n'umwijima w'inabi ishobora kuba yiganje, ugaheza ukumva ko kandi ivyo binywanye neza n'ukuri kw'icyo utegerezwa kuba muri ubu buzima. Ukabona nk'ingene Mutima Mweranda ashobora gukorera mu muntu akamuha kurinda urwanko bw'abantu bamukikuje bagomba kumufyeta umwanya wari wose. Aho niho rimwe tubonera mbere ibikorwa bitangaje vya Mutima Mweranda. Mutima Mweranda rero ntitumwugumize gusa muri bijya byo kuvuga twotoroka kugira amaruwanje duhumirije ukamenga turadugije ibisabisho hariya mw'ijuru. Oya, kumubona mu kuri kwibiba mu buzima ho hanze. Nivyo birimwo mu myanya y'ukuri nahaza no gusenga, ariko ubuzima bw'umukristo ntibuherera mu bisabisho no muri liturujia gusa, bupimirwa igipimo cyabwo cyiza kiraho hanze. Kiraho hanze. Ingene ushobora gushika imbere y'ibifaranga kabanza ukabiha umuco, kagira uti aya mafaranga vahe ajahe nayiki. Ukubahiriza ingingo iri muri uyu munsi munapfa kubona amafaranga ujubona ataye umutwe. Yezu agacamubwira ati buraje hajya gatonya Yezu, rindira ndaguhitana kandi ndakuzanira ikicumi, buraje hajya. Washika imbere uyu munsi hari abantu bazi kugushobora kugura umutima wawe, kigira utinda umuntu ngerageza kugomba kugororokera ngendere mu muco n'ingingo by'inkuru nziza. Gasanga kuri konte barazi kuri kurubakisha nk'inzu, gasanga kuri konte bakubise ko miliyoni 100. Ubwo uzorinda udisubize iyo utegerezwa kuja Mutima Mweranda atakugwaniye. Ninde badashaka amafaranga umufuko wose uronka amafaranga? Jewe naravye sanze ntazi hanuduhumbi tungahe mfise. Ingene Mutima ashobora kutugwanira ngaho, akatugwanira muri ibi binyoma byose byuzuye mu buzima ho hanze. Umenga biragushikanye ku kintu uryohewemwo, ushobora kurya imyaka ingahe, ariko ibikurindiriye bitoroshe. Gusa Mutima akaza aradukiza ivyo vyose umenga
biraduhenze mu mwanya, ariko biturindiriye aho imbere. Biturindiriye aho imbere. Atugwanira na cyane cyane kubanza kudukiza inyosha mbi zidutsinda. Ni vyiza kumwambaza nk'umutabazi. Mutima mweranda, ntabara hamwe uzi yuko mpobahoba, hamwe iyo nshitse imbere y'ibi bintu umenga amafira aracitse, byose birayangaye muri jewe, nkasanga nataye umutwe. Ntabara n'umutabazi, adutabara akatugwanira, akaduhagararira imbere y'ivyo vyose bigomba kutwiba ukuri kw'Imana muri twebwe, kutwiba ubuzima bw'Imana muri twebwe, kutwiba ubuzima budahera muri twebwe. Yesu kuko azi ko bazoca mu ntambara zikomeye, mbere bakahasiga n'ubuzima bwabo, azobaha mutima kugira ngo ntibaze batsindwe n'ubwoba ngo basange baramuhemukiye, barasubiye inyuma aho yagira baninahaza. Hari igihe usanga dusubiye inyuma aho Imana yagira ituninahaza. Ngo ni mutima w'ukuri. Uko kuri usanga umenga isi ntiyakira. Uko kuri nyene gukomeye kwaho twanka ikintu cyose cyo kwica ubu buzima, cyo kwica kituvuyeko, ukamenga turiko dukorera Imana. Zagira ati hazigiharu ababica bagira bati turiko dukorera Imana. Ikintu cyose, kuko Imana ahubwo ire mu buzima ikabukuza, igashima yuko ibi bintu byose dushobora gusanga tubamwo biriko birica ubuzima bwacu, bikica ubuzima bw'igihugu n'ikibano, twagomba tubona umenga turi mukuri, tumerewe neza. Bene ibyo binyoma tubona bitwinjirana, bikica, bikaza biragabanya ubuzima muri twebwe. Ko mutima mweranda ni mutima w'ukuri k'ubuzima, si ukuri kumwe kw'ibiharuro kimwe guteranya kimwe bingana 2 byonyene. Oya, ni ukuri ko kugira ngo umuntu aruranirwe, atunganirwe, agume atera imbere, gushikashikire umushorishori wa omega. Yezu aninahaye. Cyo gituma abantu bose bitangira iterambere ry'umuntu mu rukundo by'ukuri. Umuntu mu mubiri wiwe, umuntu mu mutima wiwe, umuntu mu muzirikanyi wiwe, umuntu mu kibano, umuntu muri politike, umuntu mu matora. Hariho ahantu ariko akorana na mutima. Kuko mutima ashaka ubukiriro bw'umuntu. Yesu akagira ati ni mutima kandi adufasha kugira ngo ibintu bimwe bimwe byoshobora kuba nk'akarandura mutima mu buzima bw'umuntu iyo bishitse ntatumutwe. Ahagize ati ariko ndababariye ngo cagihe n'icyashika muze mwibuke ko nari nabibabwiye. Mutima niwe azobibutsa, agaheza akabahumuriza, kabwira ati humura, ibyo nibitegerezwa kurengana, ariko hakomeye ibiri imbere. Hakomeye ibiri imbere. Niwe adushiramwo kumva turyoherwa n'ukuri kw'Imana. Niwe mwumvise yakoze muri uyu mutima w'uyu mugore Lydia, n'umudandaji, akakira inkuru nziza, mbere akaja kuyicumbikira iwe. Tugere Kristo. Biraryoshe kumva yuko inkuru nziza ya mbere yinjiye i Buraya, kuko ngaha Pawulo aratanguye gutwara ubwa mbere inkuru nziza i Buraya, en Europe. Arahejeje muri Aziya ntonya, arinjiye mu Buraya. Umuntu wa mbere yatangiye kwakira inkuru nziza n'uyu mugore w'umunyavyashara, babagore baji Dubai. Mwumva ko mujanye n'ijambo ry'Imana, babanyavyashara. Biraryoshe gose, kuko hariho abantu uhora ubona umenga twibaza yuko umenga mu rudandazwa Imana ntiyobamo. Ko murazi urudandazwa ingene rumeze?
umenga imana ntiyoba. Mugabo umuntu wa mbere yakiriye inkuru nziza iburaya ni umudandaji, ni chef d'entreprise, yari afise entreprise idandaza irangi ritukura. Bivuga yuko naho nyene harashobora kubayo inkuru nziza, bigahimbara kubona inkuru nziza mbere iza ikaba ngaho. Ariko kandi ikinezereye nuko kungene uyu Lidia kuko ahimbawe nukwakira inkuru nziza, ntayakira acagira ati ndihereje. Ukwakira inkuru nziza hariho ukwakira by'ukuri Yezu mu buzima bwacu turimwo, ariko kandi harimo no kumukorera. Nawe akiyaba mu bakorera inkuru nziza. Hari abantu menga dushima gusa kwibera aho twiyakira amahostiya, amajambo y'Imana, bati nimwaturunga ikijambo ry'Imana, ubwo uriko urarifashamwe nawe. Umenga gusa bagomba kubaho nk'abakonsomateri b'ivy'Imana, ariko ntibabe abaprotagoniste b'ivy'Imana. Uyu ntiyakiriye gusa iby'Imana, ntibimuryoheye ngo aca agumaho, agatera intambwe, agafasha abamisiyonari b'ijambo ry'Imana, akabakiriwe, agaheza akabashigikira. Gushigikira umuntu wese tuba tubona yuko ariko arakora ineza mu bantu, ariko arakora ineza imenyesha Yezu Kristo, ariko aramenyesha inkuru nziza. Murahiriwe abantu mwakiriye Radio Mariya iwanyu, mugashigikira iyo nkuru nziza ikabandanya. Muri abantu muriko murayishigikira nk'ubu muri Mariaton, kabona nk'umuntu akemera agafata nikonje kugira aje gutegura neza Mariaton ayikore, kuko ntariko abikorera patiri birere, mugabo arumva ko hari yana ari kinasangiye na Yesu. Nakaryo keza ko kwibukana ka karirimbo niho nagomba sozerere. Ibatisimu nahawe naramwemereye konzo, ako kantu konzo mukorera sakano gato. Hajya ibintu urabiramwo yuko vy'ukuri umuntu yakiriye Imana, nuko ayihumeka mu kungene ameze, ariko kandi ukabona yuko yitwararika no kuyikorera mu vy'ubuzima bwiwe. Uyu muntu mu gukorera Imana ntiyaretse kuba munyavyashara, yabandenje kuri ivyashara vyiwe arabishiramwo iyo nkuru nziza, ariko muri ivyo vyashara vyiwe kandi agaheza akayishigikira. Ubwo nawe mu vyiwawe urashigikira inkuru nziza. Uko dukorera Imana ni kwikorana natwe, ariko kandi ikadukorera nayo, igakora n'amadosiye yacu, ikazira ducira inzira, kukaba ugusangira ubuni nahazwa n'Imana, gusangira iteka n'Imana. Amen.